tugire makeup. Tugire makeup. Jana kuri mu Baswahili batubwira ngo mwanamke nini? Mwanamke mpodo. Abantu tazi kugira makeup. Murabe iyi video ndabigishe ukuntu bagira makeup itaremereye cyane mugabo kandi ugasohoka usa neza nawe wikunze. Mugabo mbona ubunye ncimba different colors. One people, different colors. One people. Oh là là. Ça c'est vraiment la beauté. La beauté burundaise. Hi, how are you? Mumeze neza murakomeye. Get ready with me. Get ready namaze kwambara mugabo. Bon, tugire makeup no munsi nari maze amezi menshi ntagira makeup ariko no munsi kwa kunavyutse kare mbona ntacerewe numva ndi muri mood yo kwisiga osinaga crema kari bon ntazobaza gutuma ngira makeup induhisha canke imvako what I don't know murabizi ngene bayimeze iyo hatsuruzuba wagize makeup rero kora ko nari maze imisi ndi kuri traitement ya acne yuhere murazi ko nari ngwaye rero naye maze amezi menshi narahevye kwisiga nisiga amavuta gusa nkaca ngenda ku kazi kujya muhora mumbona sahajya mba nisize amavuta gusa nkaca nkora n'amaso hama nkaca nisiga no kumunwa abantu bakibaza ngo nisize ngo nagize makeup naho shwi naho nta nakimwe nisize des fois il faut que tureke umubiri ugahema même si dukunda kugira makeup ariko ni vyiza ko umubiri tubureka ukaruhuka. Rero nambaye iyi boro kugira ngo sinicafuze murabizi ko uri kuragira makeup guma wikorakora. Rero urashaka kwikorakora wambaye impuzu yera bigahera usubiye kuja mu byo kurondera impuzu zindi no kugorora. Kugira rero wirinde izo ngorane zose ifoko uca ufuka outfit yawe. Twicara rero tugire makeup sivyo none? Tugire makeup. Tugire makeup. Jana kuri mu Baswahili batubwira ngo mwanamke nini? Mwanamke mpodo. Bonje ndakunda gose kugira makeup ndanayigirira kenshi. Muga c'est pas genre ngo ndi accro, imana cyo ko ntari accro. Je nta nakina kimwe ndi accro entre temps. Narakibuze. Iyo mbarangira mbe accro ku kintu ndagiheba kugira ngo nikinteshe intumbero. Muravyumva rero. Kangire neza kamera yanje ndaya juste. Na juste neza kamera yanje hama dutangure step by step. Abantu tazi kugira makeup murabe iyi video ndabigishe ukuntu bagira makeup itaremereye cyane mugabo kandi ugasohoka usa neza nawe wikunze. Bon, jewe of course bashaka kuba wikunze the makeup nje ndikunda hizide matko murabona ko ntari mubi mugabo na makeup rafisa kantu nyine kameme yongereza niyo mpamvu inazimbye. Let's go. Alors, imbere ya vyose, imbere yo gukora ikintu na kimwe, you have to clean your hands. Il faut kubanza kwihanagura intoke ko nkomeje kwambara nikoze ko nakoze ku bicafu ndashaka kuba ncafuye kandi siganya narahahamutse kubera ibihe naye nagwaye ubusinye amakonsigne yose ndakurikiza la lettre kugira sinsure kwitera ibibazo. Hari igihe abantu bitera ibibazo akababwira ati ibintu bigire gutya ntiwumve bigahara ari bo biteye ingorane. Twagiye duhanagure intoke nkoresheje micellar water. Voilà, étape ya mbere dutangura kugira skin care routine. Iyo usanzwe ukoresha iyo utangura je ntanguye nshirirako serum yanje ya niacinamide ya the ordinary niyo nkoresha mu gitondo no mu ijoro.
murabona ingene akabiri kanje gaca gasa. Amavuta nisiga aya CeraVe irimwo na sunscreen. Jewe ntangiye kwisiga sunscreen nkuze, naho nyene iyo ntago ari bihere sinari kuyisiga. Mugabo kubera nababwiye ko nahahamutse ubunye ikintu cyose bampanuye bambwiye canke ChatGPT mbwiye mvuga nakigerageje, kandi amavuta ndayisize kuva ntangura kugwara ibihere. N'ubu niyo ndiko ku murango, harayo ku murango na mwijuru. Amwijuru mwana yabonye muri ya video nagira ya spend the night with me. Hanga naberetse routine yanje ngira mwijuru, iyi nayo ni routine ngira ku murango. Voilà. Ubundi bampejeje à la base mu misi sanzwe kujya nahora no mu yindi misi ntagize makeup. Aha mbampejeje kwisiga mu maso, habasigaye juste ko nkora amafar n'umunwa acangenda. Mugabo no munsi ko on a décidé kugira makeup, reka tugire full face. Reba bavyita gute, ni full gram ni full face, navyo nzi ni monstrous. Gusa murabe ngene ndabisiga. Alors, uhejeje gusiga amavuta uca wisiga primer. Primer niyo utanguza imbere yuko wisiga foundation. Alors primer yanje ni iyi blue primer ya Sephora. Nakagifti hemwe nago nayiguriye, mutazagira ngo afite amafaranga. Nta mafaranga mfite, abantu barankunda baranyihera amakado. Iyi ni gift kandi ndayimaranye igihe, gira imara umwaka nuko imeze. Voilà. Alors, étape suivante ni soit ushobora gutangura gukora amaso. Kwanza ntangure gukora amaso nyene, ntangure nkora amaso komsa nivyashika nkaba nacirewe ku kazi, video ndayiciriza hagati cenja ku kazi nzobagirira suite undi munsi. Kubera ko nakoze amaso maraheje kwitegura jara base canigira ku kazi direct nabirefu. Mugabo ndaba nkifise umwanya ndaheza n'ibindi vyose ndabibereke, sivyo? Tukora amaso rero ngoma nisige aya mafar soit aya maranisiga soit aya iyo ntashaka ibintu birefu byinshi canke aya mugihe nshaka kumena amaso abajama abarundi. Kandi ndumvira mena amaso abantu mugabo sindi sûr. Kanangure ntaco entre temps abantu mumeze nka jewe tumenyane. Fisikiyo ngaho imbere yanje kingana nk'uko mugabo ntafise akayo gato wapi nta kintu kweli. Fransa no kuva karamenetse. Donc dukora amaso rero ibayita contour y'amaso. Hama ivyo mvuga mukafa kuvyemera uko birabasha. Tugomfa kuvuga sinzi n'ingene bavyita, je mpfa kwisiga. Bonye bimbereye ni fresh, bitambereye sinsura kuvyisiga. Kuko je bimpora mbona bimbera. Vous voyez alors, vous voyez. Anayeje kugira contour y'amaso. Kare turabi ibintu twisiga. Nambaye blanc na rouge. Bam bararam bam bam bararam. Bam bararam bam bam bararam.
gira nisige akanga ya kangira nisige mbona kadatera induru. Entreta hanze imvura iriko iragwa, mugangira ntimuyumva ko yanambaye microphone. Hama ku bantu mwifuza kumenya makeup basha muze murayi practicinga kenshi. Abantu mwifuza kumenya kwisiga etu ntago ushobora kubimenya natanga gukunda kwisiga kera nkiri muto, vraiment nkiri muto cyane. Nebaza ko nari nkiye muri Pentecote ntari bwayivemo nkisiga nyine ibintu ndibuka ko narangira nahora nkora amafaha yo ku maso nkoresheje crayons yo kwishuri nkayandika ahantu aca nkora ako nkaca nisiga ku maso. Aho nari niga nka 9e 10e urumva hari ibintu tusanga ubukunda tari kuranga barabigukundishije wapi wavyisanze nko tubikunda. Eje kwisiga ndabikunda vraiment ndabikunda sinababeshi. Niyo mpamvu ndabikora tu sometimes yo ndonsa akanya. Yeah, I do my makeup. Hanguye nkora amaso murabibona biriko biraza, it's coming. Okay, ibintu nza kuba mfise nkoresha ngaha mfise bihari mu Burundi za kwibarangira bidahari mu Burundi muzondera abagenzi banyu babibagurire canke mu bigura ahandi hantu sinzi hano muzobikura mugabo jewe ntungore n'umusisi. Aya mafaha aya nayarungikiwe n'umuntu ari muri Canada kandi turaramvye man ntiduhera. Aya mugabo par contre nibaza ko nayaguriye kuri Le Parisien yitwa Romantic Bird. Ikana mwana ko ariyo mpejeje kwisiga. Donc il faut pas ko murinda muri igora mwipaka ibintu binde birava hanze. Oya bihari mu Burundi muze mabishurira abarundi bene wanyu. Sivyo none. Bidahari mu birondere. Muga mubonye umuntu yazanye mu Burundi ababwiye ko ikintu kigurumba ijana ihaguharira akora ko we ntacu ufise. Kandi ntugire urira indege ngo uje kugura muri Canada. Hari umuntu yigoye arakikuzanira mushorere rero. Okay. Umwanya rero wa eyeliner. I eyeliner murashobora kwinshorera entre ndazifise kuri Salon Beauty. Mugari batwasigaye duke. Ni juste 2020 ugaca uronka aka eyeliner kawe kamazi kandi gacapa neza. Birasaza. Oh my God. Yeah, easy. Mwige gucapa eyeliner. Azifi ndabizi kurusha abandi bantu bose ntavyo nzi. Mugaye ivyo ngira ndabikunda. Iyi ni mascara. Yitwa Isadora. Iyi nayiguriye muri Swede.
By the way, ndafise iyi ndifise amamascara abiri. Iyi ni mascara je kora ko ntakunda ibigohe Jean kubandika ingohe amana we biranduhisha bya bintu ntavyo noshobora iyo mpuye n'umuntu bagi abantu bashaka ingohe ngwindwi ngo kwezi amise mafise ingohe umanda murabuko ndamubaza nturushe we nibikuruhishije ku maso urumva abantu turatandukanye rero wowe ntibaruhisha je kubera ko ntakunda ibigohe cha namafise mascara always kugira ngo tugohe twanje ndaturefure. Iyi mascara nayo murashaka kuyironka kuri Siren Beauty. Ni seulement 30 000. Iyi mutayiguze nzozisiga zose ndazimara. Cause I love it. Jewe kufise utugohe tugufi kacangira abana bafise ibigohe bigera hariya. Narumiwe. Ok, étape suivante ni étape ya eyeliner. Nagira eyeliner nayihejeje sindigera bavyite yo musi bayita gute? Yo musi bayita gute musi y'ijisho? Voilà. Dukore ingohe je kubera ko mfite tatouage ntabwo birinda birangora ni juste gushirako concealer hama abantu b'Imana ntimusire kumbaza nakoresha tatouage mazi imyaka 3 ndababwira buri munsi nayikoresheje nga muga muri gihe wimbaza bushasha nta mafaranga publicité bandishe no kubanda bivuga no kuba umuntu tuzi nanya no mugenzi mugabo kuguma asubiramo imyaka n'imyaka oya kweri biraruhisha mubwira abanzemo amafaranga ya publicité hanzo ndabibabwira isi yose mbwa mugihe atarayampa nabasavye mubarire rwose. Voilà, c'est fini. Numwanya mwiza okwisiga foundation. Nisiga foundation ya Sephora. Nayo nyene it's a gift nahawe numwe mu bakunzi banje ari muri Canada. Abantu muri Canada munanipendaga na mimi nabapendaga. Mukwisesa n'umubiri wanje niyo mpamvu ndayikunda ndayikunda sana. Neje nirabuye mugabo iboro suku yahora ingira ndayisinze ntabwo nahora asa gutya nahora asa n'umubiri wanje mugabo mbona ubunye nciye mba different colors one people different colors one people. À la base uragira tap maramuvuze bayivuga mu video abantu bagira make up amavideo ya make up. Ok. Mwanya wa concealer. Aba ex basaze bashaka bagaruke naje mutakoze ngo munangize ariko kubw'Imana ndacahagaze. Salamu alaikum kuba nteze iminsi nobamenyesha ko ndabarenze muri ino minsi. Salamu alaikum. Ibi nyene birabincereza
Ancererwa ndi muri ibi. Hapana makeup. Kuko ibintu ntaheze. Ndahanaguye aka eyeliner kanje wallahi. Pako moto. Concealer sinaretse concealer nkoresha iyi yitwa Revolution Makeup London. Iyi nayiguriye hehera ntabyo nibuka. Soit mu Bubiligi, soit muri Afrique du Sud. Ahantu hose ngiye nigeze kuvuga ngo uzi ibintu bya makeup sinzi. Ndakunda ibintu bya makeup sana. Nawe ni ahani Voilà, contour dukoresha je nkoresha foundation ya Nabiha. Gakora ko yirabura cyane, nkoresha utuntu duke tiny. Angetunga nkoresha isura yose. Ukonganya kugendera nanje sike. Ibi ni ibiki mw'abantu mwagonzuka mubona mwe yuko biratse canke ndiko ndiyonona. Arimo bambura ya commentaire y'abantu badakunda makeup. Kurigira nabi, uri mwiza utisize. Ndabizi ko ndingiza ntisize. Mugabo ndakunda kwisiga, niba nisize mu ndeke kandi naho nyine nisize naho nyine nguma ndi mwiza. Believe me. Sorry. Mbabarire mutabikunda bisuka n'ibisura abantu bose aca bavyanka. Muri same sana. Kana ka brush kanje ko gushira ngaha pam kubera karafata cane ngize vyinshi ca bihera mbaye ukuntu. Akumana bwiza burasaze. Mwe muko murabibona canke nje ndabibona jenye. Aha nkoresha je poudre ya blanc kubera ko nkoresheje ka setting powder gasa n'umubiri wanje mugabo murambona katari sinzi na gapirate kaca kagira gasiga ibitrace. Rero nca nkoresha ga poudre ka blanc kubera poudre yera ni passe partout. Yesu ninde wande kure hamwe nasubwira bya bintu nababwira ko ntakunda zo kuntelefona na pere ntazi ndamukufye mbabarire. Ibayita contour y'izuru. Ire ni cyo kintu cambe ntazi gukora mu buzima kandi n'ubu sinzi impamvu ndayikoze. Edaheri sinzi impamvu bagira contour y'amazuru. Ile tu basi uyu wayi
Poudre yera niyo ndiko ndisiga. Sigaje gusiga umunwa. Umubushe. You see? See the beauty. See the beauty. See the beauty. Okay. Dusige rero umunwa. Ngagiye gato ndabereka akantu ngire ubu nyene ntari napanze kugira ngire aga highlight ko kujisha ngaha. Voilà, oh voilà, c'est beau comme ça. C'est beau comme ça. Mubona bitavuyemwo. Dukore umunwa rero. Twagiye tangura gukora contour y'umubushe ni crayon. Iyi crayon muyigurira ahantu hose Bujumbura mwibarabara partout mu magare mukoreramwo muri le Parisien partout ni kugwa 3000 francs. Abantu muramumbaza ngo nkoresha iki kombo ya kujya ku mpara misiga gloss ngo ndabibereke rero. Joli bébé. Ok, aha ndafise gloss yanje ya Sephora nshasha. Nayo ni gift bashimva mwomigwe. Singaye ndo kwisiga n'ama gift byinshi vraiment. Ibitara ama gift ndavyishorera. Kandi iracugaye iyi ari nshasha. Ndayugurure. Ishashe. Kandi ga Sephora kanje kari kaheze. Abantu banje bazi ko berekwa vraiment. Haya nyene kaba gaheze. Ubona umuntu utazi ngena kuyumviriye ngo nakuzaniye aka lipstick sham canke nakuzaniye aka gloss sham ndababwira ati murakahora mwumvira ijwi rya mpwemuyera. Iyi niyo nsiga ndayibagiye. Iyi niyo nsiga ngaha kuri contour yanje ni noir. Voilà. Alors, izi gloss ni zibiri zitwa ushas zigugwa 10,000 y'amarundi. Izi ndazigurisha kuri Salon Beauty, izi zaraheze barazimaze. Donc murashaka kuzigura mu bwa muri le Parisien, ni batwaye 10,000 naho nyene. Izi ndazifise mu gabo mu zinshorere. Alors, imbere yuko nshaka ko Sephora nama ntanguzije kugira ngo kandi d'abord ndayikunda yagenda yisiga yonyene. Ari nako ushobora gukora umunwa wawe neza ku mafaranga 20,000 gusa. 23,000 na ya crée. Ugakora umunwa wawe neza kuri 23,000. Havamo mbaza nayo ko ariko ushaka ko Sephora. Jewe Sephora ndi obsede nayo. Ndi obsede nayo ndashaka ko murabe. First of all, ifise agatest. Irafise akamante n'akamante irafise akantu kababa ku munwa ugashize kurumva ko umunwa ufise ubuzima vraiment. Oh, ndaide vierge. Elle qui est vierge. Let's see the difference.
Mwabonye murabe uyu munwa kadawegereze neza murabe ya oh la la anta tashaka kwisiga irya crayon na Sephora gusa canke si tu veux ugashirako niyi jengane ko ndazidandaza nishorera hama rero bantu b'Imana uku niko twarangije makeup yacu tadusirako aga setting spray akangaka kugira ngo ntibize kuva ko je sais pas quoi ndayisize kubera ko ntazuba rihari ndahejeje ntacerewe mu nkomera amashi muvugisha ukuri kubwiza budasaze oh là là ça c'est vraiment la beauté burundaise. N'aya mahereni ni kado abantu munyanka muri yahura ico navuze amakado kandi for real ikintu nabwiye ko ari kado ni kado nyene kandi muzangwa ndije sinzi gusaba zanumva umuntu ngo nakurungikiye aka ngo nagize amavuta nisiga ibi byose ni kado bien sûr yavyo niguriye of course mugabo arimwe amakado menshi y'abantu banje mu nkunda munyumvirako mwumvise umuntu aje mu Burundi kuca mwumvira n'igikino Murundi kirawuzi moye nawapendaga sana ibi babindungikiye ukunyene ari amahereni ni nakakasha neza umushero wanje yabindungikiye ari yiza hari bisous ma chérie uratesa duheje kugira meka tugira iki cadukaraba intoki kugira ngo ntuze kwicafuza kubera ko wuzuye ubucafu partout mais quand même apprécier la beauté ndahejeje kugira full face glam nimba ariko bavyita nimba atariko bavyita ntusirese nabikubwiye kuva kare wewe emera ivyo mvuze uzi ibindi bitari ivyo emera ivyo nyene wewe uzi sivyo tusipeane ma stress karenja ukaraba ndabatera inkuru rero be ukaraba baca ndabibona ko ahantu hasimvye ntahashize agapudre kaho Erezima ko ndabibona ntava muhira ngaka ngaha nabonye ariko harabriya kurusha ahandi ndavuga ati ese aha ngaha habaye ikira kumbe ahibagiye. Vous voyez la différence? Voilà. Ubu rero turashaka kuvuga ko duhejeje kugira makeup yacu mwakoze kuturaba. Ambaye izi. Entre-temps muze kunshorera gusiga inzara. Jameni muze kuri Silent Beauty wakorera twanyu dutese. Duse neza. Nuko rero bantu b'Imana tukaba turahejeje kusiga makeup yacu. Kurikira no gukura iyi board
Voilà, les chaussures. Je vais mettre aujourd'hui. Agasakoshi kanje niba kanaga parfum k'imishatsi nakoye n'agakado mais cette fois ça kavuye muri Korea nakarongekewe n'umuhungu wanje ndafise abana bakuze kweri bashobora kundungikira ibintu avantage yo kuvyara kare niyo akujije ari imishatsi yanje imota neza cane gose. Voilà. Thank you for watching. I love you so much. Ndabakunda cyane mwakoze kuraba video yanje. Get ready with me. Ndahejeje ndagiye gukazi kubakorera ibiganiro. Abantu muzara ikiganiro nzokora nambaye izi mpuzu, makeup doce mumenya. Ariyo naringiye muzogire commentaire ku kiganiro mutubwira ati twarakubonye uri kuritegura ugiye gukora ico kiganiro. Bye bye.